kiganiro Urwaruka. Bakunzi ba JCTV, iki ni ca kiganiro Urwaruka mw'iterambere. Ni kiganiro cama kibashikiriza imisi yose ivyo Urwaruka ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere. Uno musi rero nkuko mubibona twagendeye ishirahamwe bita Tango Juice, ni ishirahamwe ry'Urwaruka rufise ibikorwa vyinshi ruriko rurakora mu vyo kwiteza imbere. Twarusanze ku kivi amasaha akuze, aho twaje kwerekana bimwe mu bikorwa ruriko rurakora vyo kwiteza imbere. Aha rero mubona tugiye kwinjira ni mu kigo ca Tango Juice, kikaba kiri mu Kanyosha muri zone Kanyosha commune Murango. Mbega woshobora kutwidondora? Namahoro, nitwa Dushime Chris, nkaba nkora ngaha kuri Tango, nk'ujeje finance, finance yo ngaha kuri Tango Juice. Hama ku kagoroba nkaba nkunda kuba ndi hano kuri case ku giti. Mbega ngaha muri Tango Juice mukora ibiki mu Urwaruka rungana gute? Urwaruka atari rwinshi cyane, ariko naka equipe kagize nk'abantu nka 6-7 uko. Hama tukaba dukora cyane amajuice nkuko mubibona Tango Juice. Rero dukora amajuice ahanini, hama ku kagoroba naho tugashiramo ibintu by'ama fast food. Niho rero baca bita ku giti nkuko mubona ngaha handitse. Rero ku mugoroba baca tugira utuntu fast food, ariko ahanini Tango Juice iragira ama livraison ya Tango Juice ya makarton hose muri ville iki. Mugabo ubu tugomba kwibaza ino muri sud muri Muha na hanini. Mbega muraronka abakiriya muri ibi bikorwa byanyu mukora? Ego kenshi turaronka Tango, tukaronka ama commande. Mugabo kwera ikinyobwa ni kiracari gishasha ukuntu, ariko tuko turagerageza kugira initiative yo gutumirira abantu bayimenye. Ahanini haraba bayizi, mugabo turashaka benshi bashoboka bayimenye. Ego nkuko mubibona abakunzi ba JCTV, turiko turaganira n'Urwaruka, tukaba twakiwe n'umujejwe ubutunzi ngaha muri Tango Juice, ariko aratubwira bimwe mu vyo bakora nkuko mubibona ku masanamu y'imbonesha kure yanyu JCTV. Turabandanya tuganira tumubaza vyinshi, turanaja no kwinjira indani kugira tubereke ivyo bakorera ngahe indani nk'Urwaruka mu bikorwa vy'iterambere. Mbega ndakubajije ikindi kibazo, mbega ubu ibi bikorwa mukorera hano birababeshaho, birabatunga? Ni birata, sinavuga ko bidutungishije cyane, ariko turabaho turaronka yadukwiye. Honyine icyambere dushoboye kuronka ayo gukora nka gukora produits yayo maji, nico hanini kiba gikeneye. Hama tukagira tugira ama livraison. Rero ama livraison niho rero dukura basi ayo dushobora kugira gushobora guproduza ayo maji akagwira. Mbega wavuze ko mukora ibintu vya fast food, nibaza ko ari vya bintu indya zitekewo zikibiriraho n'umuntu ashobora gutekera akagenda kurira muhira. Mbega ngaha mukora ibiki, mutekera ibiki? Twebwe aha menu yacu yo ngaha ya fast food nkuko muyibona ni iyi ngaha. So rero hariko hamburger, Rolex, hot dog, chips mayai, ama pizza, omelette canke viande. Niyo makomande hano tugira. Ushatse hari ama take away canke bakarira hano, cyo gituma benshi barakunda guteramira hano ku kagoroba. Ego bakunzi ba JCTV, muri uno mwanya tugomba twinjire idonido, twinjire indani muri Tango Juice, tubereke bimwe mu bikorwa bakorera hano nk'Urwaruka ruriko rurakora ibikorwa vyo kwiteza. Ega kazina kawe witwa nde nk'uwo shaka kukurondera yobazande? Akazina kanje banyita Dusaba Umukiza Eric. Ego ngaha muri Tango Juice ujejwe gukora iki? Ngaha muri Tango Juice nsanzwe njejwe ibintu byo gutegura ibifungurwa. Twaramutse tugendera rino shirahamwe ryanyu mu kiganiro Urwaruka mw'iterambere, dusanze usa n'umuntu uri kurakinjika. Mbega wotubwira ngaha mukora iki nk'abantu bakinjika? Ego ngaha nk'abantu dukinjika turategura ibintu bitandukanye, turakora ibintu byo gufungura,
turategura Rolex, tugategura chips mayai, tugategura pizza umukete, tugategura pizza vyande, tugategura hamburger, tugategura na hot dog. Mbega nkuko ubibona wewe usanzwe ukinjika ngaha muri Tango Juice, mbega muragenderwa n'abantu benshi bakaza kubagurira ibi bintu mutegura? Ego rimwe na rimwe haraza abantu batari bake kweli. Ego nko ku munsi uharuye ivyo byose utudondaguriye mushobora gusohora nk'ibintu bingana gute? hari aho dushobora gusohora nka commande zibiri canke zitatu. Kubera nk'uno munsi ndafise commande zishika kuri 5 za Rolex ndiko ndakora. Mbega ndabona ko kiri umuyabaga muto, mbega aka kazi mukora karakubeshaho karababeshaho? Ego aka kazi karatubeshejeho. Ego mbega nk'uwibaza yuko uwo mwuga mukora woba ari umwuga nciyaho wo hanura ikurundi rwaruka rutariyumvira gukora ibintu nk'ibi muri ko murakora ngaha muri Tango Juice? Ico no hanura urundi rwaruka tariyumvira gukora ubuzi bene ubu, hari beshi bakibusuzugura, ariko no bahanura yuko bokura amaboko mu mpuzu bakareka gusuzugura akazi uko kaba kariko kose bakagakora bagakunze ngaha nyene fast food. Mbega undavye ndabona kumengo uburyo ntiburaba ikirenga cyane muri ibi bintu byanyu muri ko murakora, mbega mwosaba iki nk'abagwiza tunga canke mwosaba iki leta mu gihe twumva ko leta hari imigambi ifise yo guteza imbere urwaruka na cyane urwaruka rukiri hasi mu byo rukora? Ego twe nka twebwe ikintu twosaba leta nuko bodufasha bakaraba kungene batugenza bakaduteza imbere gatonya. Kubateza imbere bo bateza imbere gute? Ukuntu boduteza imbere nuko baduha kanya bakaduha ijambo tugashika abantu tukamenyekanisha ibi bintu byacu tuko turakora bikamenywa n'abantu beshi hama bakabikunda bakadushorera tukabona natwe kwiteza kungene twotera imbere. Mbega ho nta uburyo bwose murabufise bukwiye canke bo bafasha bakabaha n'uburyo kugira mushobore kwisununura? Ego bibaye ngombwa n'uburyo urabona biraciriritse biri hasi, bibaye ngombwa bo dufasha n'uburyo bakatwongerereza ko gatonya tukisumbura tukegera imbere. Tugusanze muri Tango Juice ufise impano nyinshi, ego aho uri kuraganira n'ikimenyesha makuru JCTV mu kanya wari kuratwereka ibikorwa mukora ngaha mu bijanye no gukinjika. Ego turabonye ko Tango Juice idakora ibikorwa byo gukinjika gusa mugabo ifise n'iyindi mitobe ikora. Mbega usaba umukiza Eric urumuyabaga, mbega muri Tango Juice naho mukora iki mu bijanye n'imitobe? Ego muri Tango Juice mu bijanye n'imitobe naho turakora umutobe wa mbere, turakora akaji kameze neza kabana gakozwe mu nanasi, ibintu nyine by'ivyamwa nkuko amabungo, inanasi, imigwi, ivyamwa nyine bimeze uko. Tugakora nakandi ka tangawizi gakozwe mu nanasi na tangawizi n'ubuki bw'ikirundi. Mbega kuri ivyo byose mukora ngaha muraronka ababibagurira vyoroshe? Naho biratugora ariko nk'izijizi wacu turazikorera ngaha, turazitwara kuzidandariza iyo muri ville tugatembera duhiga amasoko. Ego ntituratera imbere gose ariko bamwe bariko barazimenyera buhoro buhoro. Ego nabonye ngaha hanze murashorerwa n'abajene urwaruka rwinshi, mbega Tango Juice ni company mbega yobizwi n'amategeko kubibaza yuko yo bitazwi n'amategeko? Ego Tango Juice irazwi n'amategeko. Murazwi n'amategeko, mukora biciye mu mategeko. Mbe ngaha mwoba mukora mu rwaruka rushika kuri rungahe? Ego ngaha turakora turabajene bashika kuri 6. Ego nabonye ibisata biragabuye, hariho abayobozi, hariho nkawe uri umufundi, hariho nabandi nabonye bajejwe igisata c'amahera. Mbega ko kenshi ahantu hari urwaruka ukunda gusanga urwaruka rudahuza, ngaha nibaza ko ivyo bitahari. Oya ngaha twebwe iyo turaja ngaha tugakora,
hama duhejeje gukora tukaja ahantu tukagira akanama tukavugana nyine nk'abakozi twebwe turahuza gose hagati y'iwacu nta bintu vy'imijyanire bihari dukora duhuza ni naco gituma twahisemo kuja hamwe nyine turugwaruka kugira ngo turabe kungene two kwiteza imbere. Ego ikibazo ni cyakindi nyene mbega gukora umutobe ndazi ko bisaba ubuhinga birakenera isukari birakenera ibindi bikoresho vyankenerwa bitandukanye mbega ivyo bikoresho murafise amamashini murafise uburyo bwo kugura ayo masukari mushobora kuba muriko muracanga n'uwo mutobe wanyu canke ndetse ibindi bintu vyankenerwa muba mukeneye? Ego bimwe nk'amamashini ngaha turafise imashini zibiri turafise imashini idufasha mu gusya inanasi ikongera ikaminina ngaho kugira ngo ubucafu bukaja ukwabwo umutobe mwiza ukaja ukwawo. Hakaba hariho n'indi mashini imwe idufasha ku kibazo cyo gufundikira. Ego nk'ikibazo c'imashini novuga yuko imashini naho ntizikwiye gose ariko twarabaye turaronka izo kuba turiyungunganya umwanya tutaratera imbere gose. Mbega mwosaba iki nk'abagwizatunga ni igiki musaba abagwizatunga mubona bo bafasha canke leta kuko leta iheruka gushiraho ibanke y'Urwaruka bita bije yagiyeho kugira ishobore gufasha urwaruka ruri mu migambi y'iterambere nk'iyi migambi muriko murakora mbe mwosaba iki leta canke abandi bagwizatunga bafise uburyo bashobora gufashisha urwaruka? Twebwe abagwizatunga eka na leta y'igihugu cacu c'u Burundi ikintu twoyisaba nuko yo tuba hafi ikadufata mu mugongo muri ibi bikorwa turiko turakora. Nakandi kahe kamwotera nk'urwaruka usanga ruri kumarigara ngaha mu Kanyosha urashobora gusanga hari urundi rwaruka gwicaye kumarigara rudashobora kwiyumvira nk'ibi bintu muriko murakora mbe nakahe kamwotera nk'urwo rwaruka ruri kumarigara kugira ruve kuri ayo marigara rushoboye gukwirikira kano karorero kanyu? Yego nka jewe urwamonotera akamonotera abandi bajene turi mu runganwe rumwe eka ndetse n'abansumba n'abari munsi yanje bari kumarigara urwamono batera nuko bokura amaboko mu mpuzu bakava hasi bagakora bakaraba nyene tukaraba kumene two kwiteza imbere bakaza tukaja hamwe tukumvikana nyene kubera ngaha turakora ariko nubwo dukora ntituratera imbere ariko turose n'urundi rwaruka turashobora kubakira bakaza bakifatanya natwe kugira ngo turabe kumwe two kwiteza imbere twese hamwe. Ego nkuko mubibona ikiganiro turimwo ni Urwaruka mw'iterambere. Uno musi JCTV yashimye kwishikira ku kivi kuraba ivyo Urwaruka Tango Juice ruriko rurakora rukorera ngaha mu Kanyosha. N'urwaruka ubona ko benshi bakiri imiyabaga ariko bariko barakora mu bikorwa vy'iterambere aho bamaze gukora imitobe ibiri maze kuja ku isoko idandazwa gogo uruvuga ati twe twahisemwo gukura amaboko mu mpuzu twiteza imbere ndetse niyo abantu bazabona ivyo turiko turakora bazoheza bashike badufate mu mugongo. Mbega ko mbona hano hagutse woshobora kudutembereza ukatwereka izo mashini? Yego nta kibazo na kimwe ndashobora kuzibereka zose n'abadukuriye abamaze kugera mu zabukuru eka na leta y'u Burundi ibone ibikoresho dukoresha bibaye ngombwa idufate mu mugongo arakitwongerereza idufashe. Ego nkuko mubibona turacari muri Tango Juice Company ni company y'Urwaruka rw'abajene rukiri imiyabaga rukora ibintu vy'imitobe ruteka rugakinjika kandi rukora ibintu vyinshi cyane nkuko mwavyiboneye kuva mu ntango za kino kiganiro. Ubu rero bashaka kutwereka ubuhinga bumwe bakoresha nk'amamashini. Mbega iyi mashini turiko iyi mashini ikora iki? Ego iyi mashini idufasha mu kuyungurura mu kuminina umutobe wacu w'inanasi. Ego mbega kugira mushobore gushika kuri iyi mashini vyagenze gute? Ego iyi mashini kugira dushobore kwishikako sinovuga kungene twoba twavyaraje ariko turafise directeur general wacu ego yaraciyumvira iki ciyumviro c'imashini ego hanyuma araja kuyikoresha iraza. No kuvuga iyi mashini uno musi iraminina umutobe mukeneye neza mukaheza mugatunganiriza abantu bimeze neza.
Yego iyi mashini iradufasha gose iraminina bimeze neza kweli. Mbega ca kigo BBN coba kimaze kubagendera coba carabahaye certification kuri no mitobe mukora? Yego Murabifise vyose? Vyose turabifise. Okay. Nta yindi mashini muba mufise? Numvise uvuga imashini zo gufundikira ivyo muriko murakoresha. Hari imashini muba mufise? Yego hariho n'iyindi idufasha gusya. Kuri turacomeka ku muyaga nkuba w'amatara. Hanyuma iradufasha mu gusya, hakaba n'iyindi imwe idufasha mu gufundikira. Iyi idufasha mu ibafasha mu gufundikira twoyibona hafi? Yego. Iyi nayo nkuko muyibona iradufasha ku gufundikira. Iyi rero niyo ibafasha gufundikira. Yego. Nta mazina mufise y'aya mamashini? Oya ntabwo turayita amazina ariko ndibaza biri hafi. Yego. Okay. Nta yindi mashini yoba iri ngaha kubatazi company yanyu bobona yoba ibafasha ikindi kintu? Yego iriho iyindi idufasha mu gusya ivyamwa vyacu dukoresha. Yego Irabaja hehe? iri ngaha hanze. Okay. Nayo nyene reka tuyiraba. Ego iyi ni yindi mashini mufise muri runo ruganda rwanyu, iyi mashini nayo ibafasha iki? Iyi mashini iradufasha mu gusya ivyamwa tuba tugomba dukoresha. Nk'ibiki n'ibiki? Iradufasha gusya inanasi n'amabungo rimwe na rimwe iradufasha kuyasya imihwi yose dukoresha iradufasha kubisya iyi mashini mubona. Nayo nyene nibaza ko mutarayita izina. Yego ni ntabwo turayita izina ariko bisigaje iminsi mike tuko turiga amazina tuzozita. Yego nko mu misiri imbere tuzatwamazina. Ariko mbega izi mashini zanyu zakoze nka cyane mushobora nko kuronka imitobe nk'amaritira ngahe ku munsi? Izi mashini ziwacu iyo twakoze tukavuga ati nge duhere mu gatondo turiko turakora, turashobora gukora kubera turakora saa sita tukaruhuka, hanyuma saa sita tugasubira tugakora, turashobora gukora nk'amaritiro nk'amajana 3. Ego nabo bonye mwamye muvuga yuko ikibazo ari uburyo, mbega n'ubu ndasubiye kukubaza iki kibazo, mbega uburyo mubukurahe bwo kugura ivyo vyamwa mubigura iki, kubizana gushika ngaha mu bigenda gute? Yego nko kubijanye n'uburyo bwo kungene tugura ivyo vyamwa cyangwa uburyo twatanguye kugura izi mashini. Yego twatanguye byoroshe, twaratanguye nyene tuja mu buzima butandukanye, turakora ubuzi hariya butandukanye, turakora ubuzi bayabaye, turakora ikiyede, turakora ubuzi bwose, tuza turegeranya amafaranga buke buke tuba turashika kuri uru rugero rwo kugura izi mashini. Ubu naho iyo twakoze ngaha ikazi ya iwacu ibirimwe amaji 28, iyo nayo turi mu kuranguza tuyigurisha 19,000. Urumva iyo tukoze tukaranguza amafaranga babonetse ntibitugora, uburyo tusubira kugura ibindi vyamwa turagura hama tugapakiza, tugafata bisi ikabituzanira canke tugashira ku bataxi vero. Ego mbega amacupa yoyo biraborohera kuyaronka yo kutekeramwe ino mitobe? Navyo nyene ikibazo c'amacupa turayatuma commande bakayatuzanira, barayadushikanira ngaha abo iyo tuyatuma commande. Nakahe kajambo kanyuma wotekerera abantu bariko barakurikirana kino kiganiro? Nakahe kajambo kanyuma wotekerera abagwiza tunga, leta n'izindi n'ayandi mashirahamwe ashobora gufasha urwaruka nk'amwe? Akajambo kanyuma no batekerera nuko no basaba yuko bo tuba hafi bakadufata mu mugongo nkuko namwe ndabivuga. Ego kuri kino menyesha makuru naco JCTV cabagendeye, nakahe kajambo wogitekerera? Ego iki kimenyesha makuru catugendeye naco nyine turagishimiye. Ego turabashimiye gose kuba batwiyumviriye ko bagashika ngaha ku kivi cacu kugira ngo bashobore kudufasha ibintu bimere neza. Turabashimiye nabo nyine.
Ego bakunzi ba JCTV nkuko mwariko murabibona iki ni ca kiganiro Urwaruka mw'iterambere, ni kiganiro cama kibayagira imisi yose ivyo urwaruka biriko rurakora mu bikorwa vyo kwiteza imbere. Nkuko rero mwahejeje kubibona, uno musi twari twagendeye urwaruka rwo muri zone Kanyosha komine ya Muha, rusanzwe ruriko ruriyungunganya ruri mw'ishirahamwe bita Tango Juice Company. Nigo twari twagendeye nkuko mwabibonye rukora mu bisata bitandukanye vyo gukinjika, vyo gukora imitobe itandukanye. Na tukazosubira mu kindi kiganiro nk'iki mu misi iri imbere, aho tuzoba twagendeye urundi rwaruka turusanze ku rubuga kugira twerekane ibikorwa ruriko rurakora by'iterambere. Naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki